Nitekana umunezero ntangere vy'ugusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza ni kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuzagaruka ku biba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye ariko ahani tukaza kugaruka ku biriko biravugwa mu gisata c'umutekano woba w'imbere mu gihugu ndetse n'uwo hanze imbibe z'igihugu. Ndasubire kubahereza kaze rero mwe tubana umunsi ku munsi makuru n'ibiganiro tubageza ko mudukurikirana muherere ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara z'usukari zitanu abadukurikirana bari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu ya kure mbakenguruka cyane kandi ko mudahwema gukurikirana amakuru n'ibiganiro tubashikiriza. Ni mu gihe muri no misi kiriko kiravugwa hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse no mu bihugu bibanyi vyatanguye kuvugwa nicuka c'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bamwe bati Redi Tabara yashitse mu marembo ya Bujumbura, abandi bati igisirikare c'u Burundi cameze magabo mu gihe biteguriye kwakira Redi Tabara uvuga ko ugiye gutanguza intambara ku gihugu c'u Burundi. Mu busanzwe rero abantu batumva ivy'intambara babumva ngo intambara ari ibintu arakantu gato cyane gashobora kuba umwanya muto kakaba karenganye. Benshi mukurure intambara iri mu gihugu c'u Burusiya vyatanguye Uburusiya buvuga yuko bugiye gutera igihugu ca Ukraine ko mu minsi 3 gusa ico gihugu Uburusiya buzoba bwamaze kugifata mu minwe. Murebe namwe uko bimeze kuri uno munsi. Abandi nabo bati Israel yavuze ko igiye gufuta Iran ku ikarata y'isi. Murabe ingene bimeze muri no misi vyanageze naho bamwe batangura kuvuga ko abanyamerika baba baratanguye gupfukamira indongozi za Iran kugira ngo babareke nuko umuhora wa Hormuz ubandanye ukora. Ngaha mu gihugu c'u Burundi rero inkuru iri kiravugwa cyane ni umuvyeyi yavuye mu gihugu ca Canada aja mwishamba ku rugamba na Redi Tabara. Bamwe bati bigenda gute ngo umuvyeyi agera hava mu gihugu abayemwo neza agasiga umuryango akava mu kazi maze akaja mwishamba mu rugamba rushobora gusigamwo ubuzima. Tukabibutsa ko no muri kahise ku Burundi hari ahabigaragaza. Turaza kubabwira ivyabayeho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1934 aho hari umukenyezi udasanzwe yamuka mu cyahoze ari komine Bukinanyana ngaha mu gihugu c'u Burundi yiswe Inamujandi. Inamujandi arazwi cyane gose ngo batanguje urugamba ngaha mu gihugu c'u Burundi nkuko tuza kubigaruka ko siwe wenyene kuko n'umufase n'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye benshi baramuzi ko nawe yabaye umusoda umuhari CNDD FDD ukiri mwishamba. Rero ni foto imaze iminsi ivugwa ko vyinshi cyane bamwe bagahimbaza nyeneyo abandi bakamutuka bakamukura agashambara. Hari nabageza ku rwego rwo kumuha umuvyeyi atari gwiwe hanyuma bakavuga ko bazica abavyeyi biwe. Nkuko rero bimenyerewe abitwa ko bari kumwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye gutukana muri no misi niyo nyishu bafise ku bantu bageraho bafata ibigwanisho mu Burundi no mu karere kacu subwa mbere kumbure ngo sinubwa nyuma hamwe inyifato zoguma arizi. Ikibazo ciza umuntu akwiye kubaza coba ari iki, ese bigenda gute ngo umuntu ageraho yumva gutanga ubuzima bwiwe kugira abohoza igihugu ariyo nyishu yonyene isigaye. Ese nyishu tumizo bintu bidasubira iyo bari yihe. Nyeni foto ni umufasoni Pamela Kazekare uyarazwi rwose ku mbuga ngurukana bumenyi. Arazwi ko ari umurundi kazi. Arazwi ko yabaye umumenyesha makuru kuri radio y'abanyagihugu RPA. Arazwi ko mu nyuma yabaye umumenyesha makuru mu gihugu c'u Bubiligi ari no mu bakenyezi ba mbere babirabure bashoboye kuvuga amakuru kuri televiziyo mu Bubiligi. Arazwi ko rero yabaye mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza cyanyanga ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2015. Uyu kandi sivyo gusa kuko azwi ko aba muri Canada ko naho yahabaye umumenyesha makuru kafisi indi mirimo hakorera kandi ko ahafise urugo kari umuvyeyi. Arazwi ko yamarero ari karasemerera gwanya karenganyo kari mu Burundi. Arazwi kandi ko ashigikiye Redi Tabara kuko we ngari mu bantu batigeze babihisha. Ubundi ngo hari benshi bashimira Imana iyo baronse uko baja muri Canada. Muti none rero bigenda gute ngo washitse yabari we ahitamo kuvayo akaja kuba mwishamba aho buri saha ashobora kwicwa. Ni kibazo kimaze kuba ku bantu benshi muri aka karere duherereyemwo ka Afrika y'ubuseruko. Mu bihugu bibanyi vyarabaye.
Muri Nzero umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1971 hari umusore w'imyaka 26 yakora mu biro vya perezida wa Uganda. Yumvise ko General Idi Amin Dada ahejeje gutembagaza perezida Milton Obote, uwo musi nyene aca agira inama na bagenzi we bamurungika muri Tanzania kwa perezida Nyerere kugira amumenyeshe ko bashaka gutangura urugamba rwo kubohora Uganda. Uwo musore yari yitwa Yoweri Kaguta Museveni. Ubuzima bwiwe bwahindutse urugamba rw'imyaka myinshi, yahaswe kwicwa kenshi, yiswe umwansi w'igihugu ciwe kugeza afata igihugu nyuma y'imyaka 15. Ubu amaze imyaka 40 atwara igihugu, yaragihinduye akigira igihugu c'amahoro abanyafrika benshi bahungiramwo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990 hari undi mugabo w'impunzi muri Uganda yagize amahirwe arungikwa kwiga ivyigwa bihambaye mu ishuri rya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarafise imyaka 33 y'amavuka, niho rero yaragishinga urugo rwiwe. Umukenyezi wiwe yari yibugenze. Uyu mugabo yari yahunze u Rwanda afise imyaka hafi 3. Abiwe ntibari barekuriye gutaha mu gihugu cabo. Ababikoze babaho bacunzwe bidasanzwe bakanagirirwa nabi. Aho yari mu vyigwa bihambaye muri Amerika yaronse amakuru ku muvandimwe Fred Rwigema yaguye ku rugamba ariko agerageza kubohora u Rwanda. Urugamba rwari rwifashe nabi ico gihe. Ako kanya yahisemo gutaha yikura mu mahirwe atabona benshi, asiga mu mahanga umukenyezi yibugenze aja kurongora urugamba rwasa n'urutagira kazoza. Ubutegetsi bw'ico gihe bwaramututse amabi yose ashoboka. Bamwise inyenzi, ntibwasiba kumucapa buvuga ko ataca amaze. Inshuro nyinshi yarazwe kugwa mu rugamba. Yitwa Paul Kagame. Ubu nawe ni warongoye igihugu c'u Rwanda, igihugu yaragihinduye ku rugero rutangaje. Saho honyene kuko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995 hari umwigisha ari muri kaminuza y'u Burundi. Uwo nawe yarafise imyaka 31 y'amavuka. Yaramaze umwaka ashinze urugo. Se yari yishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Nawe yaronse amakuru ko ashobora kwicwa zira ubwoko bwiwe. Ntiyasezeye umukenyezi yakunda, yaduze mu mashamba ya Bujumbura rurari atavyose atangura urugamba rutaboneka ko haraho ruzogera. Akiri ku rugamba nawe yiswe umwansi w'u Burundi n'ibindi bitutsi vyinshi cyane. Yarakomerekeye bikomeye, yaraswe kwicwa kenshi. Yagarutse mu rugo inyuma y'imyaka 8. Mu mwaka wa 2005 naho yatoye kuba umukuru w'igihugu, uwo nawe yitwa Petero Nkurunziza. Abo bose ikibazo ni kimwe. Vyagenze gute ngo bati bihambaye mu buzima bwabo maze baje mu rugamba batazi nuko bazovamwe amarembe? Ni iki gituma umuntu aheba vyose akaja mu rugamba rutaboneka nuko rufise kazoza? Kuri bose inyishu nimwe, bitumwa n'akarenganyo kaba kari mu gihugu. Leta zikazivya abanyagihugu aho gutora inyishu. Urugamba ntiruryoshe ngo namananiza. Abantu barujamwo kubera atanyishu babona mu mareta yabo. Inyishu z'amareta rero arenganya ngo akenshi zamazisa. Nkuko abahinga babivuga, leta y'Idi Amin Dada ntigeze yemera ko iri kigwana n'Abaganda. Yavuga ko yatewe na Tanzania, yavuga ko igwana iteka ry'igihugu ko abayitera banki igihugu cabo bagafasha abanyamahanga. Mu nyuma ivyo bitutsi vyarasubiyemwo na leta zakurikiye Idi Amin Dada. Mu Rwanda leta ya Juvenal Habyarimana yavuga ko yatewe n'Ubuganda. Abagize FPR bo nta nubwo yemera ko ari abantu yabita inyenzi. Yahavuye ikoreshana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994. Mu Burundi leta yaravuga ko abateye bava muri Tanzania. Yaravuga ko ari abansi bo Burundi, yarabita amazina ateye ubwoba nka TTG, Tribaro, Terroriste, Genocidaire. Ayo mareta yose ntigeze yemera ko hari ikibazo gikwiriye gutora umuti. Kuba uyu mukenyezi Pamela Kazekare ageze haja gufata umuheto, inyishu sukumutuka, sukumucapa na AI, sukumukura agashambara. Nta gitutsi coza gikomeye kurusha ubuzima bw'ishamba na wenu. Inyishu sukumukanga ko mu Burundi hari igisirikare gikomeye n'imbonera kure zigavye. Inyishu sukumukangisha kwica abavyeyi biwe. Ivyo niyo n'ayandi mareta yakoze mu karere. Ivyo nivyo n'ayandi mareta yakoze mu karere. Inyishu nziza no kwemera ko mu Burundi hari ibibazo bikomeye, maze abatwara bakemera ko ibibazo bivugwa, vyigwa kandi bigatora umuti. Uyu Pamela arashobora kugwa ku rugamba. Nivyemeye mu guheba vyose, kumbure nabi barashobora kugirirwa nabi nkuko vyakozwe n'intwaro yo mu Rwanda mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994.
ariko si wo muti. Ba Pamela bashobora kuba benshi cyane, no mu butegetsi rega bariyo, mu gisirikare bariyo, mu mbonerakure barimwo bapfa kwemerana ariko bakarara bararira kubera akarenganyo. Ese ni bangahe batangaza ko mu mbonerakure ababo banyuruje bagatakamba ngo ntibabavuga amazina? Bangahe bama bandikira amashirahamwe aranira agateka kazina muntu ngo banyazwe utwabo ariko batagira aho bitura? Ese bangahe babura babo kubera ata miti mu bitaro bivuye kuko ubutunzi bw'igihugu buri mu kagwi gatoyi kagifukamye mu nda? Abo bose rero ejo nabo barashobora kuba abandi ba Pamela. Benshi bakavuga ko ari ibintu biteye isoni kubona ubutegetsi burekerana ababukomwokamwo bakabandanya imvugo zibangamiye imiryango. Bari bagiye ko benshi bagiye ku rugamba basiga abakenyezi babo, mbere bamwe bakaguma bakora muri leta. Bari bagiye ko Petero Nkurunziza yararongoye urugamba ariko Denise Nkurunziza akaguma mu kazi muri pafe. Bari bagiye ko Leonard Nyangoma yarongoye urugamba rwa CNDD ariko se ya Murantunge se yatwaye indege ya gisirikare ikaba ariyo imujana ku Murantunge ko yagwaye indege ya gisirikare akaba ariyo ijana se kumuvuza mu bitari Bujumbura. Abavyeyi ntaco bapfana n'ibikorwa vy'umwana nkuko benshi mafisa amashirahamwe aranira agateka kazina muntu babivuga, ndetse kandi nako kuri benshi vyumvikana cane iyo ari umwana akuze. Ubuntu buradusaba kubaha imiryango rero yabo duhanganye canke abo tutabona kumwe ibintu. Amatati mu bihugu ntabura, ubutwari buhagaze mu kumenya kuyatorera umuti. Abategetsi b'intwari baboneka kandi mu bihe bitoroshe batora umuti bararitaragwa bakarinda intambara ibihugu vyabo. Abategetsi b'ibitorero bo bakwegera ibihugu vyabo bakareka ubuntu bugapfa igihugu kigasigara atamuziro kigifise. Benshi rero bakaba nkuko twatanguye bariko barabivuga bibaza ati ntindazobera Burundi umutabazi mwiza ngo arinde ko amaraso y'abarundi aseseka. Ese Pamela nabo bari kumwe n'abana b'u Burundi, abasirikare n'imbonera kure nabo n'abana b'u Burundi, bose rero amaraso yabo ntakwiriye guseseka, harakwiriye umuti cyane ariko umuti uturuka ku biganiro vya politike. Mu bihe bitandukanye rero vy'ubuzima bw'igihugu hari abarundi bagiye bariyamiriza intwaro zihari kubera akarenganyo bazibonamwo kugeza naho bafata ibigwanisho. Kwigenekerezo ya 2023 mu kakaro umwaka w'1934 mu buraruko bw'u Burundi hari watanguje urugamba nk'ubwo. Uwo yari umukenyezi yitwa Inamujandi. Urugamba rwa Inamujandi rwarangiye afashwe kwigenekerezo ya 6 Munyonyo umwaka w'1934. Muti rero Inamujandi ninde? Uyu Inamujandi nkuko nabigarutse ko ndiko ndatangura no makuru, Inamujandi numwe mu barundi kazi yava Indora mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu muri kino gihe. Ico gihe Ndora ikaba ari muri komine Bukenanyana yahahora. Bikavuga ko Inamujandi yaravutse mu mpera z'ikinjana ca 19. Harabavuga ko iyo bari umupfumukazi, ico bikoza bamwanika ko bose baremeza ko yari afise ububasha budasanzwe, abe bamufata ko avugana n'Imana akamenya ibigiye kuza. Akarere ka Ndora kari mu gice c'u Burundi cari cigeze kuba cigaruriwe na Kirima. Kirima yavuga ko yavyawe n'umwami Ntare Rugamba mu ntambara yari yakoze mu buseruko bwa Kongo y'ubu. Yoba yamuvyaye ku mukenyezi wo mu Bashi. Uwo mwami Mwezi Gisabo yimiye ku aho mwami Mwezi Gisabo yimiye ku ngoma yaragwanijwe n'abatemera kari we yari kuba umwami. Benshi bibuka intambara ikomeye yabereye Inkondo aho abari bashigikiye uwundi muhungu wa Ntare Rugamba yitwa Twarereye batanye mu mitwe n'abashigikiye Gisabo, maze abo kwa Gisabo batahana intsinzi. Kirima rero nawe yarateye n'ingabo ziwe aratwara igice kitari gito cyo mu buraruko bushira uburengero. Aho yatwara rero abanyagihugu baramukunda cyane kuko ngo yakunda kubagaburira inyama. Mu mwaka w'1934 ivya Kirima vyari bimaze imyaka vyararangiye. Ndora yatwagwa mu ntara y'umuganwa Pierre Baranyanka. Umuganwa w'abakoroni bafata nk'akarorero mu gutahura imigambi iterambere. Abanyagihugu rero ntibabona neza uko gukorana kw'abatware babo n'abazungu. Ntibari bashigikiye ibikorwa bakoreshwa ku nguvu ngo n'ivy'iterambere. Mu gihe ibindi bice by'igihugu vyari vyarahindutse cyane vyinjira muri Eklezia Katolika, ako gace abantu benshi ntibari bwaba abakristu, ntibari bashigikiye Imana y'abazungu. Mu mwaka rero w'1934 niho Inamujandi yahishura ko himirije kuboneka umwami mushasha, maze yigisha abantu kwikura k'abazungu n'abatware bakorana.
mu buryo bunyegeje cyane. Inamujandi yarateguye igisirikare, imyimenyerezo ikabera mu kibira. Nyandiko z'abategetsi b'ico gihe zerekana ko atanumwe yigeze aca n'inkanda ivyo vyariko birategurwa, baba batware, abapatiri ndetse n'abandi. Amatariki y'intambara yatanguriye ko ntiyandikwa kumwe. Hari abanditse ko intambara yatanguye ku igenekerezo ya 23 Mukakaro umwaka w'1934, ari nka Professeur Joseph Gahama, n'abandi bavuga ko yatanguye ku igenekerezo ya 23 Nyakanga umwaka w'1934, ari nka Professeur Jean Pierre Chrétien. Ariko wasomye imyandiko z'amaraporo y'abakorona akavuga ko ku igenekerezo ya 23 Nyakanga birashoboka ko ariyo tariki y'ukuri. Abagwanyi rero ba Inamujandi barateye ingo z'abatware nabo bakorana baraturira ibibanza vya Eklezia Gatolika, baraturira uko nyene inka baranyaga. Mu byo bavuga bamenyesha ko badakeneye umuntu wese akorana n'abazungu be n'abaranyanka. Amaraporo y'ico gihe akavuga ko abasirikare b'abakoroni bamaze gushika intambara cihagarara, abagwanyi barahunga. Inamujandi wenyene yarafashwe ku igenekerezo ya 6 Munyonyo umwaka w'1934 ajanwa gupfungirwa mu Ruyigi, ariyo yoba yariciwe. Naho urugamba rwa Inamujandi rwarangiye afashwe, hari nyandiko zivuga ko gushika mu mwaka w'1935 ako karere katari gatekanye neza. Ikindi bongera ko ngo nuko intureka zitagarukiye mu ntara y'abaranyanka gusa, nuko yafashe n'izindi ntara canke se ico bitaga amasheferi begeranye, cyane cyane iyo mwene wabo Muganwa Bacinoni. Hari abandi hano rero bitiranije Inamujandi na Runyota, ariko sivyo. Runyota Kanyarufunzo aratandukanye na Inamujandi, ivyo nawe tukazovyiga mu yandi makuru tuzobategurira. Ntitwashobora rero kuronka ifoto yemewe ya Inamujandi. Hari amafoto abiri adasa kunze gukoreshwa, nituzi ko hari iyo kuririmwe. Umenya byinshi kurusha yo bidusangiza. Oba kandi ava mu muryango wa Inamujandi yo dusangiza amateka yashoboye kumenya amyerekeye. Ikizwi nuko Inamujandi yasize abahungu babiri, kandi ko mu myaka za 30 na 70 hari abandi boba baramwitira mu bihe bigoye Burundi bwa giye buracamwe. Inamujandi rero nabakaza amwe mu bakenyezi bake b'abanyafrika bagiye barahagurutsa ingabo kugira ngo bagwanye abakoroni. Nawe rero ngarakwiriye gushigwa mu nyigisho zakahise ku Burundi, ariko kandi mu murongo muremure w'abarundi bagiye barafata ibigwanisho byamiriza akarenganyo, babona mu ntwaro zagiye zirakurikira mu Burundi. Abahora bibaza ko ikiroberi gitanguzwa n'abagabo gusa, hano abajijure namwe. Ngibi rero ivyo ariko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya, cyane cyane tugarutse ko kubiriko biravugwa ku mukenyezi Pamela Kazekare, ndetse n'ivyagiye biragaragara kuri bamwe mu bakenyezi ngaha mu gihugu cy'u Burundi bagiye baraharanira ukwishira ukizana mu Barundi. Hari n'abandi benshi bagira bikora nkuko tuzogenda tubigaruka ko. Gusa mbibutsa gufyonda subscribe canke sabone niba mutarafyonda ko kugira mutuje mucikanwa nadushikiriza mu bisangize ano makuru bagenzanya aho bari hose, kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko. N'Umuhuza TV, amakuru n'ibiganiro vyacu vyo birabandanya.